benshi bari bagiye barambarira ngo sinzobazane ko nyene mushobora kuduza connection yanyu ikagenda kuri 5G ikava kuri 4G cyangwa 3G ikagenda kuri 5G. Uyu munsi nababwiye ati je nganda bazanire akantu na limitere yo bwayo itifuza ko mumenya. Munyumviriza ahantu ntiyipfuza ko mukamenya. Hari abantu benshi banigisha ibintu byo kuri telefone batifuza ko mukamenya. Imbere yuko dutangura warabonye ko vy'ukuri nigisha ama video ameze neza, iyi video banzu yipartage mugenzi wawe. Jewe ndabibigisha kubusa ariko nkabasaba namwe inguvu zanyu zo kuntera intege. Reka tujane 5 kuri 5 sindabicisha amajambo nabazaniye application ishobora gutuma connection yawe bagufungiye ifunguka. Burya ngaha twese ngaha mu Burundi dufise connection ingana ariko bamwe bagenda barabagaburira hakujya agenda umwe bamuha kamwe undi kamwe. Rero fungura inzira zose ku buryo connection yawe iza ikwiye. Reka rero tugende uraza ukarondera application yitwa urandika 1.1.1. hamukandika Cloudflower ukunyene ngira ndavyandike guys ugafatanya. Murabona ukuntu ndavyanditse muriko murabibona ngaha. Tunyarutse kugira ngo video ntibe ndende. Mugiye guys iki kigo ndazi yuko kuba ndakibahaye ni cigwa cingenzi cyane. Ico ndabasaba nuko uraba kwamaze gufyonda subscribe kuri YouTube yanje BGTGT Town. Urabona ni YouTube kiri ntoya mugabo nifuza kuzanda bahako ibintu vyinshi. Iyo ntanze video utafyonze handitse subscribe utahafyonze ngaha ahandiko ndakwereka ntabwo wigera usubira kubona video ziwanje. Kubugiza amahigo kayigwa kuyu munsi uyundi munsi ntuzosaba kuyironka. Rero reka twestare application. Ni application ntoya cyane nabahigiye ka application gato cyane nko kubantu badafise connection kwiye nigahave kaza kubavurugura. Urabona yuko je mfise connection nziza cyane aha ni ku musayo kumutaga ariko murabona ko connection yanje irihuta cyane nta muntu ashobora kumpagarikira connection. Rero na wewe ubyifuza ukabona yuko nimo ndaguha ikigwa cy'ubwenge ntera intege ufyonde subscribe ngaha kugira ngo tuzoshwe kubana mu indi video y'ubutaha. Guys murabona yuko application irashitse hasigama kanya gatoya kugira ngo ishike tuyirabe muri telefone yacu ukuntu ucuyikoresha connection bagufungiye ikaja kuri 5G nk'abandi. Reka rero turabona ko application imaze gushika tuje muri telefone yacu turabe vy'ukuri ko iyi application yamaze gushika. Guys application yamaze gushika reka tuyifungure turayinjiyemo ngaha. Hama murabona ko application ni reka tuyugurure. Ucuduga fyona hano handitse suivant handitse accept amajambo ntaza kuba menshi ahubwo ibikorwa biraza kuja mbere. Hama dufyonde hano handitse installer un profil VPN. Aka kantu installer un profil VPN na kantu kagufasha ya connection yawe bahora baguha uyishira mu yindi location. Reka dufyonde kuri installer VPN dufyonda kuri OK. Hamadoje gufyonda kuri OK bacha dusaba autoriser les notifications. Washaka notification igiziraza hejuru nkujya kwa WhatsApp message urashobora kuvuga ati reka ndayihoze cyangwa ugafyonda hano kuri payment na nta kibazo payment na uraza ukacufyonda ngaha. Guys muriko murabona ngaha hantu hari udukwego dutatu ukakanda guca ukaza hano handitse mu nkurikirane 5 kuri 5 kaza hano handitse kuri avance. Guys ino video ndizera neza ko buri umwe wese iraza kumufasha ugerageze uyihe mugenzi wawe. Hama tukaza ngaha handitse diagnostic. Guys murabona ino code ID baduhaye ngaha uraza ukacuyandika ahantu uri wa muntu utamenyereye gukopya ngira ngo mureko murayibona ngaha iyi niyo ucutora je ndaza ndayifyonde kugucugumizeko nawe urashaka kuza kubikora ukurona ko bacagira ukagura buno buntu kugitora yose ukacugira hano handitse copie. Murana aduhaye copie partage gira kuri copie ce tugira retour no gusubira inyuma ce tuza dufyonde kwa kakano ko ngaha dusubire inyuma chatuza ngaha handitse option de connexion
dufyonde ngaha kuri option de connexion, hama tuze ngaha dufyonde guys, muriko murabibona neza cyane, hama tuze hano dufyonde kuri parametre DNS, muriko murahabona neza cyane, hama tuza nituza kwivuruga tuza dufyonde ngaha kwa kantu zenya kwa hasi kano kari ngaha pardon ngaha tuza tuhafyondemwo. Umuntu ko bace baduha ahantu twandika ya code yawe, nimwe nakubwira dukopye hariya uba wayanditse ahantu canke ukayikopye ukayisha muri telefone yawe. Ona je ngaho ko barayinyereka ngaha, reka ndabereke. Ona ko ngaha je muri ahantu andikira message ariko barayinyereka canza nkayifyonda ko uko naje kuyinjizamwo. Ucuza hano hantu handitse appliquer ukaca uhakanda kuri appliquer. Uheje gufyonda kuri appliquer urabona ko code namaze kuyinjizamo, ucuza ugasubira inyuma kuri ya buto ya retour, ugasubira inyuma kandi ugasubira inyuma. Urabona ko byamaze guhinduka, bamaze kwemeza yuko application yacu yamaze gukora. Ugasubira inyuma kandi urabona ino buto yo ngaha iyi ucuza ukayivivura ukayemerera. Urabona iri deconnect ucugira connect, ukarindira gatoya. Nta kintu mubonye gihindutse ngaha hejuru, hari ikintu gihindutse hano hejuru hagiye kakantu ntimwoshobora kuhabona mugendazi yuko mwabibonye hano hejuru hari ikintu gihindutse. Jewe connection ubu mfise ni connection y'umuravyo. Muri aka kanya nta application nimwe canke na hano namwe noshobora kuja ku buryo connection yanje ishobora kugenda nabi. Rero guys, mukaba mushimishijwe n'iyi video, sindagutegetse ndagusavye ubikore mu rukundo, ufyonde subscribe. Mfise ababone bake cyane, rero nawe iyongere muri aba babone fise, nzoze ndabaha ivyigwa by'ubwenge. Nababwiye ko ndafitiye application ngira ndabakorere. Ndazi ko wamuja kuri wifi ukabona ama wifi y'abantu bagira bagupartage, harimo amakode bakubisanga amakode ngira ngo nka karijana. Rero ngira ndabakorere application winjiye muri wifi y'umuntu ntizorinda kugusaba code, naho izo birimo code iyo application izocigupfungurira ya code yikwereke y'uwo muntu ucuhita winjiramo. Ako kantu murumva nakantu kubwenge, nyandikira muri commentaire umbwire ati nako ka application katuzanire ukatwereke, ese uragashaka ndakabereke. Cunyandikira muri commentaire. Hama je nako ndabashikiriza kino cigwa, nije nyene Mr One Still, ndabakunda cyane.